Yes, ndabaramutse ariko kandi subira kubaha ikaze mu kiganiro Weekly News, ikiganiro mumaze kumenyera tubazanira amakuru aba yanditswe kuri website yacu nayo ikaba ari indundi.com. Amakuru ivyagiye biravugwa, ivyagiye birandikwa byose mu kanya ndaje ndabigusomere. Subire ndaguhikaza ati DJ Pole bamusamye hejuru. DJ Pole ibyo yari yashoboye kwandika kuri Snapchat byashizwe kuri YouTube bivuga cyane cyane ngukuntu ngo abantu kubera iki abantu baza bwije kandi nawe abayuguruye hakiri kare. Ni ku bunywero bwiwe muzi neza yuko ari we asanzwe ari umugwiza tunga, asanzwe afise n'akabare kiwe ngaho kuri Crystal. Amajambo rero yashoboye kwandika yakiriwe gutandukanye n'abantu. Umwe yagiye arashikiriza uko bavyumva, bamwe bagiye barashikiriza ati ngo asigaye yishima kubera iki ashobora kubankira ngo nibinjire ngo kubera ngo baje batevye. Abandi nabati ahubwo ngo nta nukuhaja rero nimba abona umengo turateba ubundi yoho ngo nitwohaca mu gatondo. Ivyo rero nabiriya vyagiye birashikirizwa nuko wewe yari yanditse agira ati yanditse amajambo mu rurimi rw'igifaransa agira ati je vais revenir sur une chose qui me fait mal toujours. La boîte est ouverte depuis 20h et vous venez à 4h ou 5h du matin. C'est pour faire dommage. C'est pour faire dommage ou quoi exactement? Si vous n'êtes pas là au plus tard 3h, je suis désolée et restez où vous êtes. Merci. Uruvako yariko rabasabati ngo bagume iyo babari. Mugabo kandi ikibazo cyatuguma twibaza mbega ico kintu kirashoboka kuko ngaha mu Burundi urabona neza yuko ubunywero bari bwinshi, ukabona ati bamwe baguma bunguruza bagenda ngaha kuko urabona vibe ntibimeze cyo kimwe aha no ngaha, usanga abantu baguma bariko barimuka. Rero iki kintu yashoye kwandika agiye kugikorera ko aze arirukana abaje batevye. Tunabibutsa yuko ubu ari ubunywero benshi bakunze. Yigeze no gushira ahabona ati hari abantu bafitiye amadeni ngiye gushira ahabona, hariyo liste ngiye gushira ahabona. Mugabo urumva yuko ubu naho ngo asavye yuko abantu baza baraza kare bagiye batevye, mbega agiye kubihagarika canke ashaka kugirira publicité igiteramo ciwe camakiba uko umwaka utashe. Akunda kuba ariko arakoresha abaririmbyi nyene bagakora igiteramo Crystal Event. Nico yarashaka kumenyesha canke ubundi ngingo agiye kuyikorerako. Ego tubandanye n'amakuru yacu. Big Fizzo arahavuye aronka umuriyoni kuri YouTube. Ni indirimbo ya Big Fizzo yashoye gushigwa ku rundi rubuga iraheza irakwiza umuriyoni. Bimwe nabariya rero bagiye bashikiriza ati bigenda gute mwene indirimbo ayishize ku rubuga rwiwe ntikwize umuriyoni, mugabo ishizwe ku rundi rubuga ugasanga bigahurirana n'umuriyoni ugakwira. Hoho haba habuziki. Aha turavuga Big Fizzo urubuga rwiwe asanzwe akurikirana n'abantu barenga ibihumbi 120, ariko utarabona indirimbo yiwe ikwije umuriyoni. Guyanje niyo ndirimbo ubona ati yoba ifise amaview amenshi yababisha ku muriyoni kuko iri kuri ibihumbi 670, ariko kandi na Suguwa nayo nyene niyo iza ku kibanza ca kabiri ibihumbi 669, yiza ku kibanza ca gatatu n'ingangari. Mugabo izo zose zikaba zitarakwiza umuriyoni. Muri bimwe nabiriya bamwe babandanye bari barashikiriza n'umwe mu bamenyesha makuru Edison amusanzwe mu mukurikirana cyane ku rubuga rwa Facebook. Nawe yarabajije abantu kubera iki mushobora kuba mu afisa amahiti ku rubuga rwiwe ntimugende kuyaraba mugabo mukagenda
kurinda kuraba ari uwundi yayishizeko why mutabikora uko kuntu ivyo nabiriya rero bibandanya biriko birashikirizwa umati n'abana yasohoye ndetse n'abandi babandanya barikora kwiza umuriyoni nibibaze yuko ngo koba atari kuba bamusumba hiti uwundi nawe yagarutse agira ati ngo niyo heba ugo rubuga wosanga hari ico barukoreye rutuma ibintu bidashobora kuduga ngo vyose birashoboka bimwe nabiriya rero bibandanya biriko birashikirizwa nabajya nabariya ku bwa Big Fizzo wewe uraziko yashikirije ati jewe ukuntu amaviews yanje ari ku rubuga nuko nyene biba bikwiye simba nshaka kwigereranya n'abandi ngo canke ngo bishike ndanayagure bashaka kuronka ivy'iwanje nyene vy'ukuri ikibazo cyo twibaza nongera ndanakubaza aho kurankurikirana mbega aho bahabuze iki kugira nyene akuze uwo muriyoni yoba ari bafise abamusumba canke hari ukuntu namwe abafana mutavyitaho neza canke hoho yoba hari ikintu gituma amaviews yiwe adashobora kuduga wowe wibaza yuko ingorane iri hehe Yes, tubandanye n'amakuru yacu ndakwibutsa yuko iyo nkuru yanditswe na Yanikuru ariko ukubitiwe nga kuri website yacu uraza gusanga amakuru ndetse n'uwashoboye kuyandika aho turavuga Bosingwa ku makuru y'inkino Yanikuru ariko kandi na Dijo inkuru zose ziba ziri ngaho ndakwibutse yuko ari indundi.com eme bwabundi yakoranije aba Tanzania n'umuririmbyi asanzwe akorera ibikorwa vyiwe ngaho mu mahanga benshi mwashoye no kumubona muri higanwa ritegurwa na Dikobu aha aherukira ngaha mu Burundi yarakoze ibi album yiwe y'indirimbo zininahaza Imana ariko kandi aca kubitira mu gihugu ca Tanzania yashize ko ngo igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu ngo aca yandika ko Rude Boy benshi bagiye ngaho bibaza ati mbega yoba agomba korane n'umunigeria byo bimeze gute niyo ndirimbo yoba agira asohore ubu turiko turavugana iyo ndirimbo ibarizwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube nayo ikaba yitwa Rude Boy ahubwo yashoye gukorana n'abaririmbyi b'aba Tanzania nka Stamina Bill Nice hamwe na Mr Blue ubu turiko turavugana iyo ndirimbo ibarizwa ku rubuga rwa YouTube benshi rero bagumye bibaza why kubandanya ariko arakorana cyane n'aba Tanzania kuko n'indirimbo yaraheruka gusohora yakoranye n'umutanzania kazi yitwa Z ngaho nyene indirimbo iraheza irasohoka ni gute ashima cyane gukora n'abatanzania kandi ari umurundi ico nico kibazo cyagumye kigaruka ariko nawe uri kurankurikirana ni cyahe ushobora kumubwira uramaze gukurikirana indirimbo bimeze gute wayumvise gute gira ico tubwiye ngaha muri commentaire Yes, tuandanye rero ni kiganiro cyacu Weekly News. Satbi abaye araja i Dubai mu kurindira Sweden nayo. Ni Satbi benshi bagumye bibaza mbega ko twamaze kubona afishe yuko agira i Dubai birakunda yuko agenda mugabo murazi yuko mu gihugu ngaho c'abarabu ari gihugu ari hamwe horoshe cyane ku bintu vy'amaviza ubu turiko turavugana urazi neza yuko amaze kuba ari i Dubai iyi nkuru yashoye kwandikwa igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatandatu aho bamwe bagumye bibaza ati bimeze gute bizokunda agende nuko aniho asanzwe abarizwa arindiriwe mu giteramo c'igenekerezo rya mbere ukwezi kwindwi umunsi abarundi bikukiye biboneka neza ugerageje kuraba iyo cover urabona yuko ico giteramo gishigikiwe n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu nibo bashoboye gutuma ko Satbi ni Satbi muri kino gihe nawe nyene ariko aravuga yuko afite indirimbo yiwe nshasha yashoboye gukorera ngaho mu mahanga aho benshi baguma bamubwira ati uragerageza ni ukoreye mu mahanga ugire indirimbo ibifise titre y'ikirundi ntunacike intege uzokora iyindi ndirimbo isumba Beautiful yashoboye gukorana na Meddy ngo buke bizoshobora gukunda
tunakwibutsa yuko igihe aheruka ngaho muri Tanzania yashoboye kuvugana n'umwe mu basanzwe barongeye ikinyamakuru Simulizi na Sauti kuko yamubwiye ati jewe ndabona no gufasha gushobora kuririmbana na Ben Paul, twarabibashikirije mu makuru yacu aheruka. Ubu akaba arindiriye iyo collabo, ni mu gihe gituma uwo mumenyesha makuru yashoboye kumutoza uwo nuko yarakirindiriye collabo ya Harmonize gushika ubu biriko itera ibidashika, tutaramenya neza na neza yuko bizoshobora gukunda. Nubu ari Dubai arindiriye igenekerezo rya mbere n'irya kabiri ukwezi kw'icenda ngaho muri Sweden, aho azoshobora guhura na Harmonize hamwe na Yemi Alade. Mugabo tutarashobora kumenya ibya visa bimeze gute, bizokunda agende. Yes, tumutera intege kuko urazi yuko ari Satubi byoba ari n'ubwa mbere akubitiye gukora mu mahanga. Urazi ko benshi baguma bavuga ati kubera ko utava ngaha, nawe akavuga neza yuko mu bice bahora bamuha aho urabona yuko bitaramuryohera ngo yaba ari ngaha canke yaba ari hanze. Twizere neza yuko rero akabahasha kameze neza, yaronse amahera rero atuma nyene ahaguruka ngangwa ageri Dubai. Twizere yuko ari amahera atari imake, ngo tubandane turindira indirimbo yakoreye amasanamu ngaho muri Tanzania, ariko kandi tunabandanya tumushigikira na cyane cyane abari ngaho i Dubai mu giteramo kiriko kirindiranywe cyane cyane n'abarundi. Yes, turondanya n'amakuru yacu. Big Fizzo ngo aramaze kwishikira i Bujumbura. Ayo n'amakuru yanditswe kuri website yacu ndakwibutse. Byarabonetse cyane cyane ku usanzwe amukurikirana, umupromoter asanzwe amukurikirana cyane, Yasin yanditse ku rubuga rw'ati yamaze kwishikira Big Fizzo, aho ubona abafana biwe bashoboye kumwakirana iteka. Nivyo rero tunakumenyesha gusa yuko yaramaze igihe ari ngaho i Burayi ari kumwe n'umuryango wiwe. Bimwe rero ngo mu bimuzanye harimwo ni Festival de l'Independance, iyi minsi iharugwa ku ntoke kugira ishobore kuba. Tubibutsa yuko iyo festival yatanguriye i Bujumbura, edition ya mbere, edition igira kabiri irongera ko Rumonge, ubu naho igiye kuza mu ntara hafi izitatu. Benshi ico baguma bibaza, mbega afishe ugerageje kuraba ubona babaririmbyi nyene basanzwe bakorana na Bantu Boy, mbega hazoza abandi biyongeyeko canke bizorangira arabo nyene bashoboye gukora. Aha tumaze kubona Big Fizzo, Sherine, Elisboy, Musamaria. Twibaze yuko hazoshobora kwerekanwa iyindi afishe abo bandi, mbega habuze iki kugira hoho bashobore kubashirako. Ivyo nibibazo twoca tuguma turiko turibaza. Uyu mwaka rero ku nshuro ya igira gatatu Festival de l'Independance izotangurira ngaho Ingozi, igenekerezo ry'indwi, igenekerezo ry'umunani ni ngaho Igitega, igenekerezo ry'icenda ni Bujumbura. Mu majambo Big Fizzo yagiye arashikiriza na cyane kubibaza kuvyerekeranye n'iyo festival, yaravuze neza yuko ari bo bonyene bayitegurira, ata muntu numwe arabafata mu mugongo. Twizere neza yuko iyi ikurikira y'igice igira gatatu yuko hariho abazoshobora kubafata mu mugongo. Nayo ku kibazo bashoye kumubaza kuvyerekeranye n'abaririmbyi bahoze muri Bantu Boy Kiriku hamwe na Double J igituma batabonetse muri edition ya kabiri, yavuze yuko bashoye kubarondera barababura. Ubuhoho buba barabarondeye bimeze gute? Mbega afishe igiye gusohoka tugiye kubona ko Kiriku hamwe na Double J narijya ubona ko muri no misi bashoye kwerekana yuko urukundo barufise ndetse bubaha n'abashoboye kubatangurira. Reka tubanda turiko turarindira iyi nkuru yacu yashoboye kwandikwa gutyo, mugabo ariyo ngo byinshi biko birategekanywa vuba. Tuzoshobora kubamenyesha ati bimeze gute, ni ngaha nyene mu biganiro byacu bica kuri Indundi TV. Yes, tubandanye n'amakuru yacu ngo ubutware bwa Miss Kael n'ubwa Miss Kelly batanguye ubutandukane.
harimo ubutandukane. Yes, ngo kuri Miss Kelly ngo agitorwa benshi baguma bavuga ati oya ntiyarakwiye ntivyari bimeze gutyo, mugabo bukebuke yabandanije ariko arakora arabemeza ku buryo abantu bagumye bavuga ati uku kuntu Miss ariko arakora uzoshobora kumukurikira ntitwibaza yuko azoshobora kubishobora kuko numwe mu ba Miss yagumye yerekana paraporo y'abatowe ubwa mbere, numwe mu ba Miss hoho wagumunabona na cyane no kumbuga ngurukana bumenyi. Ngo icavuzwe rero ku mwaka wa 2023 kuri uyu mu Miss ngo vyagiye bigaruka cyane ku rubuga rwa Twitter, benshi bavuga ukuntu ibinyobwa bizimbye, umva kuvyerekeranye yuko atatowe bikwiye, vyerekeranye yuko atarakwiye ntivyashoboye kuvugwa umwaka wa 2023. Kareye Ndayizeye wewe ivyiwe byavuga kuko haguma haboneka cyane amazi ya Kinju, aho bamwe bibaza ati mbega Kinju bite kumengo niyigumira kiraboneka. Mu vyagiye rero birarabwa hagiye kurabwa Meni, niho benshi bagiye gushikirizwa kumbe Kinju niyo yari izimbutse mu rugo rubanza. Ugerageje no kuraba harimo abanyeni cyubahiro, harimo cyane na première dame nawe nyene niho yari yibereye, urabona yuko bitari bizimbutse cyane. Ikinyobwa ca mbere cari kizimbutse yari ibihumbi 15, nayo ugiye ku mivinyu rero yari ibihumbi 800. Benshi rero nico baciye basigura ati urabona yuko Kinju niyo benshi baciye batora kuko yo yari ku bihumbi 3, niyo benshi bagumye batora. Umisi wa mbere bavuze ati ntiyarakwiriye, mugabo uyu musi agira kabiri havugwa cyane kuvyerekeranye n'ibinyobwa. Yes, ikiganiro ni Weekly News, tubandanye n'amakuru yacu ariko kandi dusa nk'abarangiriza kuri iyi nkuru nyene. Ngo naho Mokenzi atamwere kwa Damati mu vy'urukundo abandi bo baramwiba, aho ni mu gihe uyu musore wa Tausi yari yagize kuri live kugira ashobore kuvugana n'abakunzi biwe, arabaha nakanya ko kugira ibibazo bashobora kumubaza. Benshi bagiye bamubaza ibibazo bitandukanye, hakagarukamwo n'ikibazo rero cyo kumubaza ati mbega wewe umaze kuba ugendana n'abakobwa kangahe? Kubwiwe yaciye avuga ati maze kugendana n'umukobwa umwe. Bamwe ati nubwo yavuze umwe ntiyavuze ko amaze kugendana nabo rimwe. Benshi rero bagumye bagarukana ico kibazo cyane n'abakobwa babaza kuri ico kibazo. Kimwe rero mu byo yashikirije yavuze ati jewe sindi mu rukundo na Mokenzi, abandi bakamubwira ati ntiwari gushoborana na Mokenzi kuko aragoye. Abandi nabo ati wogira effort kugira mushobore gukundana kuko murajanye. Bimwe na biriya rero vyagiye birashikirizwa mu ma commentaire. Urumva neza yuko kubwa Dramati yanasiguye neza ati we ntari mu rukundo, nta muntu numwe afise mu rukundo. Ne wabonye abakobwa benshi babandanya bariko baramwereka nubwo batatobora neza, ukabona yuko buba bamushaka mu rukundo. Mokenzi gukundana na Dramati wowe uri kurankurikirana ubibona gute? Benshi baragarutse no kuri commentaire za Mokenzi aho yarari Zanzibar baguma bamwandikira ati wari ukwiye kugumana na Dramati niwe mujanye. Abandi nabo bakamwandikira ati nico gituma indirimbo Itamporize yaronse ama success kuko urumwe mu bantu bakora ibintu bavyiyumvamwo, ugerageje kuraba n'umwambaro yararimwo. Ivyo rero nabiriya urumva neza yuko benshi babandanya bariko baragira ico babishikirije ko cyo kimwe nabigeme ubu babandanya bariko baramusaba urukundo yuko bashaka yuko bagumana nawe mu rukundo. Nivyo rero twashimye kubashikiriza vyanditswe ku rubuga rwacu, tunabasaba cyane kubandanya muri ko muradukurikirana, tubifurize amahoro. Ibiganiro cyangwa kuri Ndundi TV birabandanya. Ciao ciao.